Amahoro cyane ni Guardianti ndi Nestor sanzwe ndumu ethical hacker nkongera nkaba n'umushakashatsi mu bijyanye na cyber security na electronic engineering. So uyu munsi turacyabandanya ya seri ya Wi-Fi penetration testing. Uyu munsi turabira hamwe utibita Airgeddon ni automatic tool ushobora abahacker canke umuntu ashobora gukoresha mu guhackinga Wi-Fi. Ifise inzira nyinshi umuntu ashobora gucamo kugira ngo ashobore kuronka Wi-Fi password canke Wi-Fi key. Izo nazo hariho icambere cyo no bati ukoresheje word list canke ugakoresha ico bita dictionary. Ushobora gukoresha way ya phishing, iyo nayo irashobora gufasha mu gupirata nyene canke kugira hacking kuri Wi-Fi. Ikindi nacho nuko ushobora kugira denial of service. Iyo nayo ni nzira ushobora abahakazi cyangwa umuntu ashobora gukoresha mu gukubita down, mu gushira hasi system informatique, réseau informatique. Iyo mvuze réseau informatique mvuze computers, phones, any kind of devices connected to internet. Bikaja down ku buryo atamuntu mashobora gukora ikintu na kimwe. Urumva yuko iyo Airgeddon ishobora gukora ibintu byinshi cyane. Kuvuga reka tudatevye dutangure turabe Airgeddon. Ubwa mbere turabe menu yayo n'ukuntu imeze, hama ivyo biraza gutuma tumenya ibintu byinshi ishobora gukora. Hama cengira ko nkora na pratique imwe y'ikintu dufata akaroro mpimire kuri router zanje. Ndafise ama router ari connected to internet, nukuvuga router with internet access. Ngerageze cracking, nukuvuga gupirata mode pass ya Wi-Fi nkoresheje mu nzira nyinshi Airgeddon ifise. Kandi ikindi mwamenya nuko bibujijwe gukoresha cyangwa gupimira kuri router y'umuntu ata permission yaguhaye. Aje ndiko nkoresha router ziwanje, ndiko nkoresha kandi na ma devices yiwanje. Okay, nakuvuga murabona ngaha aya kuri menu ibintu ishobora gukora. Bwa mbere duhere kuri gatanu, kuri kane ashobora kugira denial of service, ashobora kugira handshake, PMKD tools. Iyi ni kushobora kugira ico bita four-way handshake. Four-way handshake ni mu gihe iyo device iri connected to internet uciye ikoresheje router, hari ico bita exchange ihaba. Iyo exchange rero niyo bita handshake. Iyo nayo ni ibirimo key canke password ya Wi-Fi. Iyo handshake niyo ibirimo iyo password. Okay, turashobora iyi nayo offline WPA2 decrypt menu. Iyi nayo ishobora kudufasha mu cracking dukoresheje brute force mode pass. Muri iki gihe cha dukoresha dictionary canke word list. Hama ya kane ibambi yindwi ni every twin attacks. Iyi ni phishing way. Iyi niyo kenshi abantu b'abahackers bakoresha, nukuvuga bashobora kwigana fake page canke ugakrea ikintu nka ugagira ico clone website, hama ugakrea na fake access point ku buryo umuntu ushobora kumuforsa iyo mvuze umuntu bavuze le client, abantu bari connected kuri router kanaka. Urashobora kugira kubaforsa kuja kuri fake page canke kuri cloned website, hama bikace basa mode pass ya Wi-Fi bayishizemwo ukabura ronse password yiyo Wi-Fi. Iyo ni nayo nzira nza gukoresha muri nuza ngomba kubereka ubunyene. Hari yindi iy'umunani bayita WPS attack. Amarouter muraza rafise WPS ni nzira kwiconnecta kuri router ukoresheje ico bita pin. Hariho WEP attacks, iyo nayo ni encryption. Iyo ni gikoreshwa cyane ni n'amarouter make ubakikoresha. Hariho na enterprise attacks, inayo ni kuma router hari amarouter manini agenewe ama entreprise. Sawa, tudatevye rero reka dugire ese kuri router zanje muheze murabe. Sawa, inzira nza gukoresha niyo kugira
fake access point, hama aba client cyangwa aba client bose ndabaforce kwiconnecta kuri fake access point, hama ikibasaba mode pass bayishizemo nzoba ndayibonye. Ico niyo bita phishing way canke phishing attacks. Ikintu cyambere ngaha dukora rero ni kugira ico bita handshake. Iriko iraskana wifi, murabona ngaha ko mvise router zibiri, aya nayo nama station nama device yari connected kuri no router. Okay, ncanora iya kabiri kuko niyo wifi ngomba guhackinga kugira ko penetration testing ndabe ko nshobora kuronka password yayo. Ni Mossad CIA MI6 Okay, ahangize number 2 the authentication. Nukuvuga mbandi deconnector ama devices or client ziri connected kuri no wifi, kuri no router natoy. 20 seconds I can make 25. Okay, it's okay. Ahiratanguye. Nuko mutabona ama machine yanje kiswa machine, ordinateur, telefone connected zose ubu ziri down, na nimwe iriko irakora. Okay. Ngege kuraba telefone yanje. Okay, ubu naronse ico bita for handshake. Maze kuronka handshake rero ikiba gisigaye mbanca ntangura rero kugira attack kuko mba naronse mode pass ifise iyo ntuze bambe fichier ifise iyo mode pass. Nsubira inyuma. Number 7, number 9. Toujours turiko twataka ya wifi. Mwe nababwira iyi nga iyi Mossad CIA MI6 ni number 2. Number 2.
okay, ndashobora guchuzinga fake access point yanje ize kugira fake page iri mu kifaransa. Okay, murabona yamaze gucreate icyo bita fake access point, biraranje icyo bita DHCP, authentication hamwe na DNS na control fake DNS. Ni kuvuga ha attack zatanguye, ngerageje kuyiconnecta cyangwa guconnecta imashini yanje nayo ntiri connected. Ubu zose ziri out of internet, zose ziri down, nta n'imwe iri connected. Ubu ngerageje kuyiconnecta chanja kuri fake access point, ubambe kuri fake page. Ya fake page rero ikinsaba mode pass. Mwese murabona ngaha ni kuvuga ukuntu ikora ino system ira ino tool Airgeddon ikoresha every twin attacks ira deconnecta aba client bose, iga create fake access point, ikachiforce aba client kwiconnecta kuri fake access point. Info bari connecte kuri fake access point bacibashiramo, baca bagwa kuri page, ni kuvuga ikiba redirected, baca baba redirected, ni kuvugira ba force kuja kuri fake page. Yo fake page basaba mode pass. Mukanya naje kudefinisa ko yo fake page zo biri mu kifaransa, ndiko nkoresha telefone yanje ngoma ni connecte, yamaze kundungika kuri fake page. Yo fake page rero yansabye mode pass, nshizemo mode pass mu gihe ari yukuri, ntaca ni connecta bisha binyereka ko natoye password. Murabona mwese ngaha iyi niyo password, iyi ngaha iyi niyo password ya wifi yanje.